nimeona Fasha Burundi imefanya kitu kia lazima kia kunipumuzisha mimi, haitizami dini iwe nani, dini mbalimbali. None je nshimira Imana ko bangaburiye muje muhore mu gihugu gutyo nyene abariko mukora tugira amahoro. Kuko turakenye muri abavyeyi muze muradutabara, Imana ibahezagire muronke byinshi byo musigana ibyo muduha, murakoze Imana ibahezagire. Bantumbire basha basigiye sigara ndagenda abana. Abantu banembereye Imana ibahezagire, agume baronga ingufu baze kundaba kandi. Fasha Burundi TV, tubafashe bakiri bazima. Nuko mwayibonye rero no munsi itariki 14 ukwezi k'umunani 2025 koperative Fasha Burundi ifatanyije na Shakala Organization twateguye guha imfashanyo abahecuru n'abikora abafakazi. Rero turatera kamo abo bose kuvure bashoboye gufasha kino gikorwa kuko ndikorwa turakora buri kwezi. Iyo twaronse nibike ngo byavuye ku mutima w'abantu bakunda n'ubwiye mutima ushima kandi mu bana muri sabira n'ibishamisha ngira ngo n'abandi benshi baza gufasha kwenye gikorwa. Sivyo? Vipenzi, kama mnavyotuona tuna wamama ambao wana matatizo mengi sana, wanahitaji chakula, wanahitaji matibabu, wanahitaji mambo mengi sana. Lakini sasa bila nguvu zenu hatuwezi. Bimaana tusaidizane ndio kuwasaidia hawa ili tupate ujira mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yote haya tunayafanya kwa ajili ya kutafuta ujira mbele ya Mwenyezi Mungu. Kidogo tumechakipata, Mwenyezi Mungu atuweke kwenye mizani ya kheri, na nyinyi mlio support pia Mwenyezi Mungu aweke kwenye mizani ya kheri. Tunatarajia mengi zaidi. Asalamu. Byukuri turashimye iki gikorwa mwakoze. Imbere ya byose dushimye uhoraho yabayoboye kugira murongo uyu mutima w'urukundo wo kwibuka abafakazi, wo kwibuka imfubyi. Hariho n'abantu benshi batwawe n'amazi
by'ukuri mwabibuke kubona mutugaburira ku munsi w'uno munsi. Hariho abandi badafise uyo mutima, bafise ibintu birara hanze no mu nzu, ariko badafise umutima w'urukundo wo kuguha n'ikiro cy'ibiharagi uje kugaburira umwana. Ariko Imana ibahezagire uko mwaronse uyu mutima, iyo biva hose Imana ihongereze imigisha, muronke ibyo mutanga n'ibyo musigaza. Uyu mutima w'urukundo wo kutwibuka kuduha imfashanyo ndibiherere ngaha, bibandanye no ku bandi bazoza uyu mutima w'urukundo ugumeho.